Kuri uyu wa kane genekerezo rya 28 Munyonyo uno mwaka w'2024 abagumyabanga bo muri zone Rukana ku mutumba Rukana agacimbira imiduha bakoze ibikorwa by'iterambere aho bazindutse baratera ibiti vy'amavoka ahari hatekanijwe gutegwa ayo mavoka. Ivyo bikorwa vyatewe iteka n'umunyamabanga ajejwe iterambere muri komine Ibiti mu mugambwe CNDD-FDD hamwe n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri zone Rukana. Ivyo bikorwa kandi byari byitabiriwe n'abagumyabanga batari bake aho byagaragara ko umugambi wo gutera amavoka bawutahura kandi ko bawunezerewe. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri zone Rukana mu ijambo ryiwe ry'ikaze yakengurukiye abitabiriye ivyo bikorwa aho yamenyesheje ko bashoboye gutera ibiti birenga 1000 by'amavoka. Umunyamabanga ajejwe iterambere mu mugambwe CNDD-FDD muri komine Ibiti yashimiye abagumyabanga ku bikorwa bariko barakora yongera guhimiriza abagumyabanga nabo gutera amavoka mu matongo yabo. Nyuma y'ibikorwa rusangi byo guteragira amavoka, umunyamabanga ajejwe iterambere mu mugambwe CNDD-FDD muri komine Ibiti nabo bari kumwe bagendeye umurima w'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri zone Rukana. Uwo murima ukaba uteragiyemwo ibiti by'amavoka, bakaba bagendeye ko baranasasira ivyo biti by'amavoka. Ibiti by'amavoka biriko birategwa ku bwinshi muri komine Ibiti ku mabarabara aho unyuze ubu usanga harangwa n'ibiti by'amavoka. Ivoka ni cyamwa ciza kandi ngirakamaro. Iyo ufise ico cyamwa inzara urabaza kuko ni cyamwa ushobora gufungura ukumva ko inzara umuntu yarafise irangiye. Uretse n'ivyo ivoka ni cyamwa kizana amafaranga menshi y'agaciro kuko ahingurwamwo ibintu bitandukanye kandi nkenegwa. Abamaze guteregwa ivyo biti aho bakorera basabwa kubungabunga ivyo biti bongere babivomere banabisasire kuko bizofasha uwo nyene yegereye ico giti. Ewe ijwi ry'urwaruka ntawe utokumviriza. Wavrep ijwi ry'urwaruka FM.